Eka nsubire ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu ndagwe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho umerereye kuri mwe mwese mviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Mugabo amakuru akomeye cyane yeje kudushikira na amakuru rero ari buze kuvugwa ku mukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bibaye mu nyuma z'uko rero umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yafashe urugendo rumushikana mu gihugu c'Ubugande mu nyuma aca rero afata urugendo rumushikana Kinshasa muri Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo nkuko amasoko yacu mu biro vy'umukuru w'igihugu avyemeza. Mugabo amakuru akomeye cyane ajeje kudushikira akakanya na amakuru ateye ubwoba turibuze kugaruka ku kumagara y'umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, aho nanone rero abajejwe protokole y'umukuru w'igihugu bahejeje kugaragaza umwiheburo mu biro vy'umukuru w'igihugu. Rero ibintu bikomeye cyane bihejeje kuhaboneka bibaye mu nyuma z'uko rero umutambukanyi umukuru w'igihugu Anderene Ndayishimiye Ndayubaha wewe rero asaba abanyagihugu bose abarundi muri rusangi kugira ngo nanone batangure amasengesho, kuko rero ibiriko biraba ku mukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye birateye ubwoba. Mugabo umukuru w'igihugu yarasanganywe ubugwayi bw'igisukari nkuko bitangazwa nabo mu biro vy'umukuru w'igihugu, ariko nanone igiteye ubwoba kurusha vyose nuko nanone perezida Evariste Ndayishimiye ngo yoba yarahawe ishano nkuko amasoko yacu turibuze kubigaruka ko makuru akomeye cyane twabateguriye. Mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi akaba nyene yaciye amugendanira na cyane kandi akamusura na cyane mu bitaro nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye agwariyemwo na cyane ivyo akaba ari vyo bivurirwamwo abategetsi ba Kinshasa bo muri Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo, kilometero zishika zitatu uvuye ku kibuga c'indege citiriwe na cyane co muri ico gihugu nkuko turibuze kubigaruka ko muri ayo makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Dufatiye kuri ayo makuru munyemerere rero tuze kubigaruka ko aho nyene bivugwa yuko rero perezida nanone wahoze ari perezida Joseph Kabila yoba afise uruhara rukomeye cyane muri ibi vyose biriko biraba kuri perezida Evariste Ndayishimiye. Mbibutse yuko Kabila rero arashobora no kutitaba ubutumire bwa perezida Felix Antoine Tshisekedi. Tuze kubigaruka ko ese Kabila yoba afise iyihe misiyo muze kunyemera mu nyuma z'uko ari muri Afrika y'Epfo ahazwi nka Johannesburg nkuko amasoko yacu avyemeza. Mugabo rero reka nsubire ndagwe kaze kure wumviriza amakuru yacu herereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini, namwe mwese mumviriza amakuru yacu muherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu, abari nga ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, abaherereye irya nino ku gisagara c'ubudandaji i Bujumbura, mwese muhaye kaze, abari mu ntara zitandukanye z'igihugu, abari mu Kirundo, abari mu Ramvya, abari Cibitoke, abari mu Buraruko no mu Burengero n'ahandi hatandukanye, muhaye kaze muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Nizere ko rero kandi nsubire ndagukangurukira cyane inshuti munywanyi kuri waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyonda gusoma no musi iyi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracobona arakazujya no nyine pyonde ko hama tuje turabana mu makuru y'ibiganda dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko aya ari amakuru avugwa mu gihugu cacu c'u Burundi kandi akavugwa irya nino no mu karere k'ibiyaga binini, mukatorezwa n'umugwa amenyesha amakuru muhinga akorera nga mu gihugu cacu Burundi, aho nyene ayari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye, igisata ca politiki umutekano n'agatekazi na muntu mukatorezwa nabo bagwi bamenyesha amakuru bakorera nga mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Gushika ubu ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ayejeje kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi ku bugwayi bw'umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu rugendo rwiwe rero yabanza nanone agirira na cyane mu gihugu c'Ubugande, aho bikekwa yuko rero yoba yarahaboneye akarambaraye ubwo nyene hari nanone inama ikomeye cyane yari yitavye muri ico gihugu c'Ubugande nkuko amasoko yacu avyemeza. Mbibutse yuko perezida Evariste Ndayishimiye mbere yuko afata urugendo yerekeza mu gihugu c'Ubuganda na cyane rero nkuko amasoko yacu yavyemeza, amakuru yaturuka mu biro vy'umukuru w'igihugu yemezaga yuko rero mugabo nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yari yahawe na cyane ubutumwa na Felix Antoine Tshisekedi amusaba rero kutagirira urugendo kandi akitwararika niyo yoba agize urugendo muri ico gihugu c'Ubuganda, na cyane ko Felix Antoine Tshisekedi yoba rero atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'Ubugande. Kubwo amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bikaba bikekwa yuko rero yoba yarahawe isumu nkuko amasoko yacu turibuze kubigaruka ko, ariko nanone ivyemezo vyoba ari ibihe. Mugabe ibiriko birabanga mu gihugu cacu Burundi nakamaramaza. Mbibutse yuko General Jules Ndeho kubwayo yarungitswe guserukira Uburundi mu gihugu c'Ubugande abogojwe mu babanga bajejwe protokole y'umukuru w'igihugu, ivyo rero vyaca nanone vyumvikana kandi vyoba bigiye gukwega akarambara inga mu gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru rero akomeye cyane
ibirometero bishika bitatu na cane uvuye ku kibuga c'indege Kinshasa nkuko amasoko yacu avyemeza, aho umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye agwariye. Ariko nanone rero bamwe bakaba batashimye kugira ico batangaza, bamenyesha yuko nanone ntibashimye kugira batahura nanone ibijanye kandi bamenyesha ibijanye naho President Evariste Ndayishimiye vy'ukuri yoba agwariye. Aho rero bamwe bakeka yuko Evariste Ndayishimiye yoba agwariye na cane mu nyubako za President Felix Antoine Tshisekedi. Abandi rero bakemeza yuko yoba ari muri Haje nanone mu bitaro vyo muri ico gihugu cako nkuko amasoko yacu avyemeza. Muze kunyemera rero tuze kwigaruka ko makuru akomeye cyane twabateguriye. Ese ukuri nuko kuri ibi vyose biriko biravugwa nga mu gihugu cacu Burundi. Mugabo mbibutse yuko rero mu minsi iheze n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye vyarakekwa yuko rero yoba yahawe isumu ryaturutse mu gihugu kibanye ca Tanzania, uko rero amasoko yacu yabandanya avyemeza. Ariko nanone hari n'ayandi makuru yavuga yuko rero Colonel Senateri Reveria Ndikuru yoba ari mu mugambi ukomeye cyane wo kugandagura umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Hari n'ayandi makuru yakwiragijwe ku mutambukanyo umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye Ndayubaha, bivuga yuko rero yoba ahejeje kwinjira muri operasiyo yo kurondera no gushirako iperereza ryigenga nanone ryo mu biro vy'umukuru w'igihugu rimenyesha kandi rigendura ibijanye neza no bo bafise umugambi ukomeye cyane ubwo umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ishano. Dufatiye ku makuru akomeye cyane, umwe mu bahanuzi b'umukuru w'igihugu aturuka mu gihugu ca Tanzania, aho nawe nyene ari mu rugendo rukomeye cyane. Mbibutse yuko igihugu ca Tanzania biboneka yuko rero dufise na cane ugufashanya vya hafi nkuko amasoko yacu avyemeza. Uyo mupfumu rero akaba ari we nyene yama anahanurira umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, akaba yatumwe ko rero kugira ngo rero abandanye atahura kandi arondera ibi vyose biriko birashikira umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Amakuru ateye ubwoba nicateye abatari bakeyi ubwoba n'igishika yoba nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye Ndayubaha ndetse n'abandi batandukanye. Aho nanone bivugwa yuko rero Joseph Kabila nanone uwahoze arongoye igihugu ca Kongo yasubiriwe na Felix Antoine Tshisekedi, yoba ari mu mugambi ukomeye cyane na cane bikekwa yuko ubugwayi bwa nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Nubwo rero bamwe mu bagendanira umukuru w'igihugu batangarije abo mu biro vy'umukuru w'igihugu bamenyesha yuko rero ubugwayi butoroshe na gatoyi, ariko nanone President Evariste Ndayishimiye ashobora kwitaba ibirori mu nyuma z'uko rero abahinga mu vyerekeranye n'amagara yiwe na cane bahora bakorera mu gihugu ca Kongo n'abandi batumwe ko bavuye na cane muri leta zunze ubwe za Amerika. Biboneka yuko rero bari bubandanye bakurikirana amagara y'umuvyeyi wacu. Muze kunyemera rero tuze kubigaruka ko makuru akomeye cyane hejeje kudushikira. Ese Joseph Kabila yoba ahuriye he n'ibi vyose biriko birashikira igihugu cacu c'u Burundi n'ibindi bitandukanye? Yamara Evariste Ndayishimiye na Felix Antoine Tshisekedi bama bagereza igihugu c'u Rwanda guhungabanya umutekano w'ivyo bihugu vyompi. Mbibutse yuko ingabo zitari zikeyi igisirikare cacu c'u Burundi citeguriye urugamba mw'ishamba cimeza ry'ikibira, aho itegeko rikomeye cyane ryavuye muri Etat Major rimenyesha yuko rero buri musirikare wese abandanya kandi akitegurira urugamba. Tudasize rero kandi tutibagiye nimbonera kure urwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD. Nyemerera tuze kujabukana kandi tuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Mbere yuko rero tubashitsa ko aya makuru twabateguriye, mbibutse yuko umuhinga mu vyerekeranye na politiki n'abihweza ivya politiki nga mu gihugu c'u Burundi bashize iherezo ku butegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye, aho umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuce bataziranda kugarika ajeje kwifatira mu gahanga umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye n'abajejwe umutekano wiwe nkuko amasoko yacu avyemeza. Gushika ubu rero mbere yuko tubashitsa ko ivyo vyose twabateguriye, mbibutse yuko nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ese arashobora kwitaba ibi birori canke amagara yiwe arabandanya amera nabi. Na makuru rero turibuze gushikirizwa na cane kandi tukatorezwa na bamwe bamenyesha makuru bakorera muri ico gihugu ca Kongo, aho nyene intumwa yacu mu bagendanira umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye turibuze kubigaruka ko mwidonido ry'amakuru twabateguriye. Mbibutse yuko rero amakuru yacu reka tuyatanguriye muri ico gihugu ca Kongo, aho nyene intumwa ya President wa RDC Serge Chibangu nanone yatangaje ko abakuru b'ibihugu 18 nanone ba vice president babiri n'abahoze ari abakuru b'ibihugu 4 bitezwe ikinshasa kuri uyu wa gatandatu na cane nkuko amasoko yacu avyemeza. Hari mu muhango rero wo kurahira kwa President watowe Felix Antoine Tshisekedi watowe ku igenekerezo rya 20 kigira mu mwaka wa 2023, abatari bakeyi rero biyamirije kure ibijanye n'ivyavuye muri ayo matora. Mu kiganiro rero n'abamenyesha
n'abamenyesha makuru kuri stade mw'ijoro ryo kuwa kane uheze. Cibango wari kumwe na Patrick Muyaya umuvugizi wa leta yavuze yuko rero abategetsi 18 biganjemwo rero ab'ibihugu vya Afrika bamaze kwemeza ko bazitabira uwo muhango. Ni mu nyuma z'uko rero Cibango yavuze ko rero kandi ko Joseph Kabila yatumiwe ubugira kabiri nk'uwahoze ari perezida ndetse nk'umusenateri ubuzima bwose bwa RDC nk'uko amasoko yacu avyemeza. Kabila rero niwe nanone yaherekanije kandi nanone ubutegetsi na Tshisekedi Chilombo mu myaka 5 ishize, ubwo nanone nk'uko amasoko yacu avyemeza. Ariko mu nyuma z'uko rero abo bagabo ntibongeye gusubira kuvuga rumwe bivanye nuko nk'uwahoze ari perezida nanone waseni mu nyuma z'uko rero hari nanone ivyavuzwe bitari bike. Yavuze yuko rero Tshisekedi yirengagije na cyane ivyo nanone bari bumvikanye na Kabila amaze kumushitsa ku butegetsi nk'uko amasoko yacu avyemeza. Kabila rero udakunzwe kuvuga na cyane mu bimenyesha makuru bitandukanye vyo muri ico gihugu ashobora kutitabira na cyane kurahira kwa mugenzi we Tshisekedi nk'uko amasoko yacu avyemeza. Abikekwa rero mu guhungabanya umutekano wa perezida Evariste Ndayishimiye nibande nibihe biriko biravugwa muri ico gihugu ca Kongo. Amakuru ava mu butasi bw'u Burundi, amakuru ava mu butasi bw'u Buganda arateye ubwoba. Ni mu nyuma z'uko rero Barbara Nzimbi nanone umujenama we mu vyitumanako nanone yatangaje ku rubuga rwe rwa X ko nanone Kabila ari i Johannesburg muri Afrika y'Epfo. Mu nyuma z'uko rero ari nanone mu bikorwa bitandukanye bijanye na programu zitandukanye zijanye rero n'amasomo n'ibindi vyigwa bitandukanye ariko arafatira muri ico gihugu muri Afrika y'Epfo. Kabila rero amaze igihe akorera certificat muri kaminuza ya Johannesburg muri Afrika y'Epfo. Mu vyitezwe na cyane mu muhango kuri uyu wa gatandatu harimwo indahiro ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi, ijambo rye rya nyuma ryo kurahira na cyane n'akarasisi k'igisirikare nk'uko rero bivugwa na Patrick Muyaya muri ico gihugu ca Kongo. Mbibutse yuko rero nubwo biruko amakuru akomeye cyane hejeje kudushikira bivugwa yuko rero muri Nord Kivu muri ico gihugu ugusubira kwaduka kw'ibishamirano muri territoire ya Masisi vyatumye abanyagihugu benshi bahunga kuva rero mu gitondo c'uwa kabiri wa 16 Nzeri umwaka wa 2024. Intambara zikaze zarasubiriye kwaduka hagati y'igisirikare ca Kongo gifashwa n'udwaruka rw'inkorabara rushigikiwe n'abategetsi ba Kongo hamwe na M23. Izo ntambara rero zivugwa mu gisirikare na cyane nk'uko amasoko yacu avyemeza mu gisagara ca Mushaki na Karuba na cyane mu birometero 8 uva na cyane Sake muri territoire ya Masisi mu ntara ya Nord Kivu mu buseruko bwa RDC. Mu nyuma z'uko rero ayo makuru aremezwa n'abagwanyi ba M23 babicishije mu itangazo ry'umuvugizi w'uwo mugwi atomora ko babiri nanone mu bakomanda bawo rero bishwe n'igisirikare ca Kongo. Ni mu nyuma z'uko rero kubwa amasoko yaho nyene abanyagihugu bahunga kubwishi rero berekeza mu bice vyitwa ko birimwo umutekano. Perezida Evariste Ndayishimiye ategereza kugirana ikiganiro na mugenzi we nyenicubahiro Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo na cyane ku bikorwa bitandukanye vyo kuja inama ku bikorwa biriko birabera muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kuko rero abo bagabo babiri b'ibihangange bama babikora kandi bama babigenza aho nyene bagirana amasezerano yo gutabarana. Mbibutse yuko rero abanyagihugu muri Sake bafise rero ubwoba ko ico gisagara gishobora gufatwa n'umari wa M23 turi aha Isake. Nivyo rero ariko turi mu ubwoba bwinshi cyane kuko ayo mabombe agwa hafi y'amazu yacu. Nukuri rero intambara ziri ku birometero bikeye rero kuva ngaha vyemezwa n'umuhindo Karinda na cyane umwe nanone mu banyagihugu muri quartier Mayusa nanone mu gisagara ca Sake yahuye na Burundi News TV n'abamenyesha makuru bacu. Ico gisagara rero ciribonekezamwo impunzi nyinshi zivuye mu bice bitandukanye birimwo intambara. Ego rero mugabo ibi vyose rero intambara zikaze zarasubiriye kwaduka hagati y'igisirikare ca Kongo n'imirwi yitwaje ibigwanisho. Mbibutse yuko rero nubwo biruko amakuru akomeye cyane hejeje kudushikira M23 ntiyatanze na cyane idonido zivyonenekaye muri aya masa aheze 48 huko amasoko yacu avyemeza. M23 mbibutse yuko ari umurwi wa kera na cyane nanone wo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo wasubiriye gufata ibigwanisho mu mpera za 2021 wagereza leta ya Kongo kuba nanone itarakurikije iyo nanone ivyo yemeye
mu kwinjiza abagwanyi bawo nanone muri izo nzego z'igihugu ca Kongo. Nkuko amakuru akomeye cyane hejeje kudushikira rero abategetsi ba Kongo bemeza yuko uwo mugwi nanone ushigikiwe n'igihugu c'u Rwanda, igihugu kibanye c'u Rwanda na cane naco nyene ivyo leta y'u Rwanda yamye ihakana, ahubwo nyene yagereza ico gihugu ca Kongo kuba rero co bagifashanya n'imigwi iterabwoba y'igihugu c'u Rwanda na cane harimwo FDLR. Bivugwa yuko rero amakuru akomeye cyane igisirikare ca Kongo gifashanya n'igisirikare c'u Burundi n'igisirikare na cane c'ibindi bihugu nka vya SADC n'ayandi makuru akomeye cyane turibuze kubashitsa ko mu makuru twabateguriye. Turibuze rero kubigaruka ko amakuru rero akomeye cyane ajeje kudushikira, turibuze kugaruka ko mu buryo bw'idonido naho FDLR umugwi nyeshamba ugwajya leta y'u Rwanda. Bivugwa yuko rero nawo nyene uhejeje kwishikira nga mu gihugu cacu Burundi, bamwe rero mu wawurongoye bakaba rero bagiye gukorana n'igisirikare cacu c'u Burundi mu kugaba igitero gikomeye cyane mu nyuma z'uko rero babona yuko rero wa mugwinyeshamba wa FDLR kuko nyene ari abanyarwanda, biboneka yuko rero bo bazi imapu y'ico gihugu c'u Rwanda. Nubwo biruko turibuze kwigaruka ko makuru akomeye cyane twabateguriye. Eka rero twigarukire ku bugwayi bw'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye Mugabo, aho ibintu bihejeje gukomera cyane. Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo abikekwa yuko yoba yarahawe ishano na bamwe mu bamugendanira. Ayandi makuru akemezwa yuko rero umwasi wiwe wo mu gihugu c'u Buganda ari wenyene yoba yarajeje gukora iryo bara, ariko amakuru yo kwizegwa duhabwa rero nabo mu biro vy'umukuru w'igihugu na cane ku bw'amabanga akomeye cyane yajeje gushigwa agaragara. Turibuze kugaruka ko mu yandi makuru akomeye cyane twabateguriye, kandi turibuze gutanga umuco kuri ivyo n'ibindi biriko birakwiragizwa ngihya nino mu gihugu cacu c'u Burundi n'ahandi hatandukanye, aho kera inkuru nziza nyene kuri ubu ngubu rero ari we ahejeje kuba umwizigirwa umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye abandanya ari buze kugira ico adushikirije. Twagerageje rero kumurondera ku telefone ngendanwa, ariko nanone asigura yuko bitemewe kandi atari kuriwe kugira ico atangaza kuri ivyo vyose. Turibuze kubigaruka ko makuru akomeye cyane twabateguriye. Ese Perezida Evariste Ndayishimiye arashobora kwitaba ivyo birori? Ego birashoboka cyane mugabo, biraboneka yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ashobora kumererwa neza. Twizere kandi abasenga musenge, igihugu cacu Burundi rero kirimwo umudayimoni nkuko Evariste Ndayishimiye yaheruka kubashikiriza. Munyemere rero iyi ni Burundi News TV, turaza kugaruka tubashitsa ko ayo nari twabateguriye dutanga umuco. Ese koko ukuri nuko kuri Joseph Kabila no gukorana n'abantu b'igihugu c'u Burundi n'ibindi bitandukanye? Ese koko Joseph Kabila ari mu mishamirano hagati yiwe na Felix Antoine Tshisekedi? Biboneka yuko rero vyoca vyoroha na cane kwagiriza igihugu c'u Burundi bimwe mu bikorwa bitandukanye. Mbahaye ikaze.